Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Amakungu kuri no wa Mungu arahimbaza umunsi wahariwe impunzi. Abarundi bahungiye mu makamba atandukanye ari muri Tanzania. Uwo munsi ubasanze bamerewe gute? Nta munsi n'umwe ijuru ryijana atamumpanyururu none bajaye mu Burundi ngo amahoro ariho ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje mu rugi wawe subona umutekano kwawe ko ukwiye uri hariya hanze ubumenyi biri hano munzi wanje ndi mbandara ntajyanye urabimenya bese imitima yaratontoye ubu turagowe. Aba ni bamwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania bavuga ko ibibazo biba hanze birimo ivy'umutekano muke no gutahukanwa ku nguvu. Mikambi ya Rusenda naho iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uno munsi ni wahimbajwe kwerekiza ca virusi ya corona, ariko bamwe mu Barundi bahahungiye bavuga yuko nubwo utahimbaje bishimiye ko bashoboye guhindura ikibano c'abakiriye biciye mu burovyi. Muri ano makuru uno munsi turaza gushimikira ku munsi wahariwe uyu munsi mpuzamakungu w'impunzi. Turagaruka kandi no kuri virusi ya corona ibandanya kwiyongera mu bihugu biri mu Rwanda na Uganda. Musangwe ikaze inshuti bakunzi. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakungu kuri no wa Mungu arahimbaza umunsi wahariwe impunzi nkuko nari ndabibabwiye mu kanya. Ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi RCR mu biharuro vyaryo vyerekana ko uno mwaka impunzi zabaye nyinshi gusumba uko vyahoze muri kahise. Abahunze ingwano, gutotezwa, gukubagurwa, ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu mwaka uheze bababa imiliyoni 82 n'ibihumbi amajana 4. Aba biyongeye ko ibice 4 ugeranije n'abari barahunze mu 2019 baharurwa mu miliyoni 79 n'ibihumbi amajana 5. RCR ishami rya ONU ryitaho impunzi mu cegeranyo cayo yagize iti ikiza ca COVID-19 nticigeze kibuza abanyagihugu guhunga. Icegera c'utwara iryo shami rya ONU yabwije rya Amerika ko ikibabaje gusumba ari uko ibice 48% vy'abahunze ari abana n'imiyabaga. RCR yasavye yishimitse ko umwe wese ahari yoshigikira impunzi ahiri hose, bitari mu kuyironsa ikibeshaho gusa ahubwo no mu gutorera inyishu ibibazo bituma bahunga. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe Joe Biden yashimagije ubutwari no kwihangana kw'amamiliyoni y'abateshejwe izabo n'amabi atandukanye arimwe ingwano no gutotezwa. Mu itangazo ryiwe Biden yashimangiye ko Amerika na ntaryo izokwama ishigikira impunzi ahiri hose, haba mu kuyiha ubuhungiro no kugerageza gutorera inyishu za kidiplomasiya ku bibazo bituma abatari bake bagahunga. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanabice ku masonga nkitangura abanduye virusi ya corona ku isi yose barenze miliyoni 178. Kaminuza ya Johns Hopkins iri mu gisagara ca Baltimore aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari nayo itanga amakuru ku mwanya ku vya COVID-19. Mu biharuro vyayo bishasha yerekanye ko abamaze guhitanwa na corona ari miliyoni 4. Ubuhindi buracaza mu bihugu biri imbere mu bwandu, abanduye mu ijoro rimwe bagera ku bihumbi 58, bisigura ko abamaze kwandura muri rusangi ari amamiliyoni 30. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri imbere mu bwandu, abanduye barenga imiliyoni 33 n'ibihumbi amajana 5. Muri Uganda naho nyene ibitigiri vy'abanduye vyongerekanye cane. Igisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu kivuga ko ku munsi handura abagera ku gihumbi n'amajana 4 mu gihe abahitanwa n'uwo mugera bagera kuri 30. Mu kaminuza ya Johns Hopkins ivuga ko baraye batowe ko ubwandu harimwo umwe mu banonotsi bo muri ico gihugu aje ari yamaze gushika i Tokyo ku murwa mukuru w'Ubuyapani kwitegurira imikino ya Olympic. Hagati aho amakuru dukesha ikimenyesha makuru Igihe candikira mu Rwanda avuga ko ibiharuro vy'abarembejwe na virusi ya corona mu bitaro vya Nyarugenge bivurirwamwo abarwaye uwo mugera vyigwije inshuro 4 muri nondwi. 40% vy'abarwayi bakaba bari ku mashini abongerereza umwuka wo guhema.
guhema. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose n'ayandi abagezeho irya nino ku isi ku Ijwi rya Amerika muyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze. Uno munsi mwavyumvise ko amakungu ahimbaza umunsi wahariwe impunzi. Amakuru yacu rero arashimikira ku mibereho y'impunzi mu makambi atandukanye. Icegeranyo ca nyuma c'ishami rya ONU ryitaho impunzi kw'isi HCR casohotse kw'igenekerezo rya 31 mu kwezi kwa gatanu n'umwaka kivuga ko abarundi bakibarizwa mu buhungiro barenga ibihumbi 280 n'amajana 350. Abarundi barahanini mu makambi ari mu Rwanda, Uganda, Kongo na Tanzania. Ico gihugu ca Tanzania nico kirimwo ibitigiri vyinshi vy'abahunze imvururu zo mu 2015 zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu James Jovin yagendeye amakambi barimwo ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abarundi hasanze bamubwira ko ikibabangamiye cane ari umutekano wabo, bavuga ko udakingiwe no gutahukanwa ku ngufu. Imyaka 6 birarumanye impunzi z'abarundi zihungiye muri izo nkambi. Ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo c'umutekano, ariko niyo bahungiye naho bahasanze ibibazo nka mwene ivyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro. Mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Kibondo, abarenga 18 baricwa uko umwaka utashe bagirizwa ubugizi bwa nabi, ivya politike hamwe n'ubusuma, naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona. Abarenga 25 nabo buri gwirengero, abandi barenga 75 barafungwa mu gashoboro k'umwaka utashe bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi, bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye, ariko bakabura uko babigenza. Nkubu reba imyaka ngenga handa hafunze imyaka 6 nta munsi n'umwe ijuru ryijana atamuntu anyurujwe. None bajahe bazirike n'amadeni bafise bo kwishura ngo mu Burundi ngo amahoro ariho, ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekari mbeje mu rugi wawe subona umutekano kwawe ko ukwiye. Uri hariya hanze ubumenyi biri hano munzi wanje ndi mbandara ntajyamye urabimenya, ubona mvyuka ngenda ntumenye biri mu nzu. Mu Burundi umutekano kubwanje ntawuriho, nkaro twerekana ko yuwe nayishirabo ko tugowe haturagowe n'ikora igikorwa ahubwo mbere yari kwikugira vuba. Benshi imitima yaratuntuye abo turagowe. Musanzwe umutekano kwere umutekano wacu ntibifashe neza. Imyaka 5 heze hafi 6 kwere umutekano wagira ahungabana. Abantu benshi baranyurujwe ijoro, abandi baricwa, amasasa akavuga mu ijoro, ivyo birazwi. Tukaja gupakira imfungwa bamwe bagaterwa amakirimojeni, ivyo birazwi. Hakaba rero n'ikindi kintu cahabaye gushika n'isaha kibandanya gutorwa ijoro ku bagabo, bagatorwa ijoro bagatwarwa gufungwa, kandi iryo fungwa ntirimenyekane. Wamara gutohoza ukaza wumva ngo basubijwe mu gihugu c'u Burundi ngo niyo bafungiwe. Hari imiryango myinshi cyane rero aha bifumbereje. Urumva nk'ivyo n'ibibazo cyane twagiye turahura navyo muri imyaka hafi 6 tumaze mu buhungiro bwo ngaha muri Tanzania. Mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi, impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi zisaba leta ya Tanzania co kimwe na ASER gukemura ibibazo bizihambariye, cyane cyane ikibazo c'umutekano muke uhangayishije impunzi. Rero tubasaba kweri kimba twarahunze igihugu cacu, twahunze kubera ata mutekano kwiye uhari. Twosaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro, twosaba bakareka kugira iki kwama baje kudufata, ko twahunze umutekano muke uri mu gihugu cacu. Kandi turazi neza umutekano mu gihugu cacu kutarasubirana nk'uko vyamye hambere. Je nuvuga ati ku bantu bahunguka si ku bugombe bwabo, ahubwo no guhunga kwa kabiri. None rero dusaba nk'impunzi nukuri turasaba kweri ko twokurikiranirwa ubuzima bw'iwacu, tukakurikiranirwa umutekano kweri, tukaronka umutekano ukwiye. Ariko aho bigeze ntitwumva ko tuzoba turonka umutekano muke tuzobandanye twicaye ngaha Induta. Raba aho buherutse, raba aho Nyarugusu akajagari kahabaye mu ndwi iheze, gushika n'isaha nta mutekano mutoyi nabo nyene bafise hariya Nyarugusu. Mugasanga abarundi tuguma ku katsiko ko kwitwa abantu b'abagizi ba nabi, kandi natwe atanabi nimwe dufise. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusangi yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo, naho muri 2019 yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu
gihugu ntibishire mu ngiro. Ivyo bibazo navyo ni bimwe mu vyateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania, Sudi Mwakibasi, mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka, arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe vyanse bikunze. Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira ya kutatanisha, hili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi na tunaendelea kufanyia kazi. Chambere ni kibazo c'umutekano, hari ababurirwa irengero. Iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorerako, nico gituma mubona yuko haciye ikiringo c'umwaka wose hatekanye. Ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi. Hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekurwe. Ico kibazo ndagisigiye Buramatari azogikorerako. Ku bijanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nk'uko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu. Lazima nikiri kwamba katika kambi ya Nyarugusu, katika kambi ya Nduta, katika kambi ya Mtendeli matukio ya ujambazi yapo. Impunzi z'abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017, naho biruko benshi bavuga yuko bataha kubw'amabi bahura nayo mu nkambi. Mu bitigiri dukura seri abarundi bamaze gutaha barenga 80,000 mu gihe abasigaye barenga gato 150,000. Uretse abarundi, abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania n'abanyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu. Ibitigiri bitangwa na seri byemeza ko barenga 70,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika. James Jovina urakenuye. Tuve muri Tanzania twerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuye ku kiza ca COVID-19 umunsi wahariwe impunzi niwahimbajwe nk'uko vyahora bigenda muri ico gihugu. Naho biruko bamwe mu barundi bahungiye nko mu ikambi ya Rusenda bishimiye ko ari umunsi usanze barashoboye guteza imbere uburovyi mu kibano c'abakiriye. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo niwe yabagendeye. Ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi ya Rusenda, usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bari kuroba, abandi nabo bari gupakurura imboga, mu gihe abandi nabo bari gucuruza ndetse no gutekera abarobyi. Bigirimana Dieudonné ni impunzi yo muri inkambi akorera uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika. Avuga yuko kuva inkambi ya Rusenda yubakiwe mu mwaka wa 2015 yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere bitandukanye nuko byari bimeze mu myaka 6 ishize. Kubwo muvuma y'ikambi dufise intuze y'abaranguzi b'imboga bavuye Buvira, dufise abantuze bava za Bukavu, dufise egome urabona n'amaboti ubagerera ngaha azana ivyasara nta musi numwe byo byari bwabe ngaha. Ariko kubw'inkambi hariho muvuma idasanzwe. Mbere baza ubona umumama azanye ubufu ngaha ku ruzi nawe ukuyindagara muri Tanganyika mugakaba manake aho wabuguriwe izo ndagara nawe ukabacwa profit akayagafu kugira ngo kagire ente kagufase nawe kuko ntiwacuomberamwo byose ntiwatuzisesa ku musozi. Niko kugura imboga kwa kwari gusanze ko hari ubu hari ibipe by'isi gose birarenga nk'ijana mikwabiri kiraroba maheri yapo n'umuvumo udasanzwe kandi n'amaheri yapo uriko raraba ariko ranaronka n'abagurira izo mboga. Aha ku kiyaga cya Tanganyika ku kivuko cya Rusenda kandi usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zidakora umurimo w'uburobyi, hari zikora imirimo y'ubucuruzi kugira ngo zibone amafaranga yo kugurira abantu ibifungurwa. Mu gishiramwe rya muri bajyatinze guhiza imfunza amafaranga yo kugura ibiribwa. Diane Ntirampeba na Rusi barihuta bacuruza indagara ku kiyaga cya Tanganyika. Turacuruza indagara, turacuruza amabenye, turacuruza nyene ibintu byinshi ngaho urabona ko hariho ubuyi, hariho ivyema, ivyo nivyo turonka nyene nkako gataye kacu gato gato tuza tudandaza ngaho kwitanganyika. Turose harige tudandaza kwitanganyika bidaheze tukabitwara mu nkambi tukadandarizayo. Eka yaradufashije plage cyane twebwe nk'abarefije kuko tuje kwirondera iyo tuba twizigiye ivyo byo gupokera twari kuba twarapfuye. Kuko turamanuka twaza tubifite ibihumbi bya 50 kirangurira indagara umba yawe indagara waronka ku 3,000 kongereza irasyo. Kisalama Timote Batazira Kinshasa n'umuturage w'umukongomani wo mu Rusenda ashimangira ko
kuva inkambi y'abarundi yubakiwe mu mwaka wa 2015 hari icyo yahinduye mu mibereho yabo n'impunzi. Inkambi yacu ndi kabisa ubuzima bw'abantu mu Rusenda kabisa, n'abana bacu n'abagore n'abagabo n'imisore n'abakobwa bose bamaze kugwa neza, mugabo kubaronka amahera kubera inkambi twahawe aho wacu mu Rusenda. Kubera inkambi tubaye mwimvire ikambi azoshinje kwanza abagore bacu bavuye kudandaza kubera ikambi. Icya kabiri abagore bacu ko barahinga bagusha ubupfu ibishimbo akabemba indagara ko barawurisha buri munsi. Umuyobozi wa Groupement y'Abarara Nord Wilonja Juma nawe yemeza yuko inkambi ya Rusenda yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere mu Rusenda, kuko mbere yuko inkambi yubakwa mu Rusenda hari ibipe by'uburobyi bitarenze 5, ariko kuri ubu hari ibipe by'uburobyi bigera kuri 80 by'abakongomani, abarundi ndetse n'iby'impunzi z'abarundi. Verase Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika mu Rusenda Mutara Kivu y'Epfo. Inkumbu nyinshi mu mutima ziri mu kunyica, abiwacu muraho mbega muracyakoma, abiwacu muraho mbega muracyakoma, kuba nitwe munsi si jewe nabishatse, ubu ndaramishitini Akaririmbo Impunzi na karirimbo karirimbwe na Lewis Bucumi, umurundi yahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda. Turacabandanya n'ibiganiro byacu, mumvise ko uno munsi byashimikiye ku munsi wahariwe impunzi. Nyuma ya Tanzania na Kongo, ubu tugiye mu Rwanda aho umenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa agiye kutubwira ivy'imibereho y'abahungiye mu Rwanda, by'umwihariko Eric aribanda kubavukiye mu Rwanda bari hejuru y'imyaka 20. Twahaye umwihariko abantu b'impunzi z'abanyekongo zimaze igihe kitari gito ku butaka bw'u Rwanda. Twarebye aho mu nkambi ya Gihembe iri ku musozi wa Kageyo mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha twaganiriye n'impunzi zahavukiye muri iyi nkambi iri hafi kumara imyaka 25. Abo tuganira twasanze bamwe muri bo bafite imyaka 24 y'amavuko. Turareba ubuzima babayemo, icyo batekereza ku gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imbogamizi bahura nazo nuko babona ejo hazaza. Dutangiranye n'uyu mubyeyi w'umwana umwe wahisemo kutamuvuga amazina, maze ijwi rya Amerika imuhimba Ange. Namubajije uko yakiriye kumva yaravukiye mu nkambi y'impunzi. Nawe wakubwira ngo wavukiye mu buhunzi ntago byakunezeza, ahubwo birakubabaza. Ndakubona uri n'umwana. Uyu mwana afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3 n'amezi 5. Ni ukuvuga ngo wabyaye ufite hafi imyaka 21? Yego. Mu mibereho yawe, umunsi wawe upanga ute kuva wenda mu gitondo kugera ku mugoroba? Mba ndi mu rugo gusa, na akazingira navuga nako koza ibyombo, naba nabonye ibyo guteka ngatekera uwo mutware, nta kindi. Ubu buzima nk'ejo hanjye h'impunzi ntago navuga ngo hazaba heza. Babayeho bate rero mu nkambi ya Gihembe? Ni ikibazo nabajije Bwana Faustin Kamanzi, umupapa w'imyaka 24, afite abana 3, nawe yavukiye mu nkambi ya Gihembe mu 1997. Ubuzima ni bubi, ntago buryoshye na gato. Ubu tuvugana, ubu inkambi ya Gihembe uwayigezemo mu myaka 2 ishize agezemo yarira. Ubu ngo tuvugana ntago ari heza nta na gato pe. Ange na bagenzi be bavukiye mu nkambi y'impunzi ya Gihembe babwirwa Kongo nk'inkuru mbarirano. Baba bo n'abandi bahunze bataramenya ubwenge bemeza ko batazi igihugu cyabo. Turumva Bwana Faustin Kamanzi. Ngewe igihugu cyanje cya Kongo ndagikunda, ariko sinkizi, sinigeze njyayo. Cyakora honzi nageze ku Gisenyi ndi gutembera bisanzwe. Turi mu rugendo shuri, turi kwiga, tureba ikiyaga, ariko bakavuga ngo harane Kongo, hano ni mu Rwanda. Nta bundi buzima bwa Kongo nzi. Gusa ariko ndayikunda, nyikundishijwe n'ababyeyi bari hano mu nkambi, inshuti baho bakuru bavuga Kongo ni igihugu cyiza kitameze nk'ahandi hose. Ibintu wavuga 1, 2, 3, 4, 5 bashingiraho bavuga bati kiriya gihugu ni cyiza, ni nk'ibihe? Ibyibanze nibuka byihuse. Muri Kongo ntago bari bazi cyitwa kugurisha amata, kandi hano mu Rwanda barayagurisha. Muri Kongo ibijyanye n'imbuto ntabwo byagurishwaga, wageraga ahantu ukisoromera
mu murima ntabwo wajya ngo uce ikigori cy'umuntu runaka ngo agire ikibazo. Ariyo mpamvu numva niyo byagenda gute ngewe mu buzima bwanjye, Imana ninshoboza nifuza yuko nataha muri Kongo nkahareba uko bahavuga nkumva ko nahaba. N'ibyo bavuga kuko ntabwo umuntu avuga ku giti cye, usanga buri muntu wese babihuriyeho. Ari ikinyoma hagira inyomozi undi, ariko usanga abasaza bavuga Kongo ko ari ya mbere. Yewe nibi byo kujya hanze ntabwo abantu bajya babishaka. Banjyanye mu mahanga ntabwo nakwishima nkuko nabagiye muri Kongo iwacu. Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ni buri tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu, umunsi ngarukamwaka nk'uko wemejwe n'umuryango w'abibumbye ko isi yose igomba kuzirikana imibereho y'impunzi. Ku bari mu nkambi, uyu ni umunsi urushaho kubabaza aho kubashimisha. Twumve Kamanzi, Ange na Eric Nshimiye. Ngeho kugira nishime ndababara. Dusubira mu mateka y'imibereho kuntu muri Kongo twari tumeze, abasaza bakatuganiriza. Uriya munsi iyo ugeze buri muntu wese ubundi yagakwiye kuwuha agaciro, nubwo twebwe tutajya tubihereza imbaraga nyinshi cyane ko bitewe n'ubushobozi, ariko hari nk'ubushobozi twagakwiye kujya twicara tukaganira amateka yaho, tugashaka n'inzira twanyuramo ngo twongere dutahe iwacu. Ariko wowe iyo wageze ubu ubabaye cyane pe, kandi ni umunsi mwiza wo kugira ngo twivane mu bwigunge, ariko ngewe bura ntago banishimye na gato. Gusa n'umufite amatsiko yo kumenya iwacu. Ikintu kiza muri ngewe navuga ko ari umubabaro, kuko nta byishimo biba biriho. Iyo utekereje ibyo wasize, watekereza n'ubuzima urimo ubu ngubu, nta byishimo biba biriho, ahubwo ni umubabaro. Bitewe n'ubuzima tubamo, umunsi mukuru w'impunzi ntacyo tubwiye, ntacyo utumariye. Njye ku giti cyanjye mbona yuko ari nko kuza ko twishima hejuru, kuko niba warayitariye n'umwana wawe atigeze abona amafunguro ya nijoro, yagiye ku ishuri nta n'igikoma nyweye, ukaza ukamubwira noneho ngo ni umunsi mukuru we, nta bufasha noneho uri kumuhereza, nk'uko kugeza ubu umuryango wanjye nta bufasha uhabwa, urumva yuko ntacyo waba umariye. Ni nko gukorera wenda umwana anniversaire kandi umwana we yaburaye cyangwa yabwiriwe. Ku munsi mpuzamahanga w'impunzi hari icyo wabwira bagenzi bawe? Icyo navuga ni nko kutwibutsa ko turi impunzi, kandi tubizi neza ko turi impunzi ariko z'abakongomani. Kutwibutsa ko turi zo ntacyo bidufashije, kuko n'ubufasha baduherezaga banabugabanyije. Guhora batwibutsa ko turi impunzi kandi tubizi neza nabyo teza kari nko gutakaza ikintu utari utateganya neza kugarura. Ahubwo ubwo bufasha batekerezaga cyangwa n'izo bije bakoze zo gukora umunsi mukuru w'impunzi, bagombye kuzifata ayo mafaranga yose bakayahereza ba bantu bari mu cyiciro cya gatatu aribo batwebwe, bari mu cyiciro cya gatatu. Ayo mafaranga bashobora guspendinga cyangwa gutakaza muri ibyo bikorwa byo bategura, bagombye kuyadufashisha bya byiciro by'ubudehe bikavaho. Ubwo bari mu buhunzi bwose baracyafite icyizere ko ibintu bishobora kuzahinduka bagataha. Uyu ni Kamanzi. Ngewe icyo nabwira abantu dufatanyije ubuhunzi mbere na mbere ni ukumenya kwihangana. Ubuzima turimo dufite byinshi biduca intege muri iyi minsi. Uku gutatana kuriho, bagenzi bacu batuvanywe mu bajyana Mahama, hari abagenzi bacu bagiye mu yandi mareta atandukanye yo hanze, mu Burayi, Amerika ndetse na za Australia, hari abagiyeyo. Ubwo nkaba ndi kuvuga ngo nk'umuntu witwa ko yaba ari no mu nkambi yaba ari hanze, tuzirikane ko ubuhunzi Imana ntago itwanga. Nyuma y'ubuhunzi buzima tuzabona ubundi. Imana irahari. Kandi abaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu munsi mpuzamahanga w'impunzi, nk'uko natangiye mbibabwira, nabavukiye mu nkambi ya Gihembe imaze imyaka isaga 24 ibayeho. Nabo ubu ni ababyeyi. Uganiriye nabo umwe ku wundi hari amazina bagiye bahitamo bakayita abana babo, kandi afite igisobanuro. Dufashe nk'urugero, umubyeyi twahimbye Ange kubw'umutekano we, umwana we yamwise Gaga. Twamusabye uburenganzira bwo kudahindura amazina y'umwana we, arabitwemerera. Nimwumve impamvu yahisemo iryo zina. Impamvu nabihisemo, hari igihe wumva izina ari gushimishije, cyangwa se wakumva intumbero rifite, ukumva iyo ntumbero nawe wayitirira umwana wawe. Nari mwise kugira ngo nawe nakura yumva ko yitwa umuherwe, azaharanire kuba we. Mu buhunzi birashoboka cyangwa tukiri aha ntago bishoboka, kuko nawe azakura atekererezwa nk'uko ababyeyi batekererezwa. Igihe
tuzaba twaciriwe inzira twagiye mu gihugu cy'iwacu ndizera ko azaba ari kwitekerereza ishobora kuzacamo. Uganiriye n'impunzi kandi muri rusange zihuriza ku gutahuka nk'umuti urambye w'ibibazo bafite mu nkambi zitandukanye. Iyo ngingo iyo bari kuyivuga uburyo mba numva bavuga igihugu cyanjye, mba numva ko baramutse bavuze ngo muratashye nanjye nataha ngatahana nabo, mbifata nk'umuti urambye. Gute rero? Gute impamvu nakubwira ngo iyo babivugaho bakavuga amateka yaho numva ari meza. Kuri ngewe rero nkumva ko umunsi leta y'u Rwanda cyangwa se abavugizi batuvugira umunsi bavuze ngo baratuvugiye batwemereye gutaha, ndumva nataha nanjye nkajyana n'abazi icyo gihugu, nanjye nkajya kukirebera nk'uko babivuga. Ariko uburyo babivuga numva ko ari cyiza, nanjye nkumva kinteye amatsiko yo kukibona. Gira icyo uvuga ku munsi mpuzamahanga w'impunzi. Icyo navuga nshishikariza impunzi ngenzi zanjye, nababwira gukomeza gukomera. Ikindi nababwira nakomeza kubabwira ko tugomba gukomeza kwiha agaciro, nubwo ari byinshi biduca intege bikagenda bituma dusubira hasi, niko navuga. Ariko ndizera ndahamya ntashidikanya ko tugomba gukomera muri twe. Igihe rero abatuvugira umunsi bazaba baduhaye ingingo ngenderwaho yo gutaha tujya mu gihugu cyacu, ndumva ko twahaguruka tukagenda, kuko igihugu cy'u Rwanda turimo nubwo baduhaye ubuhunzi tukirimo tubabaye. Nk'ikindi nakongeraho nk'ubu ngubu badushize mu byiciro. Ibyiciro by'ubudehe? Niko navuga, ndi mu cyiciro cya 3. Mbese nta nkunga nkibona. Viza bayimvanyeho, ubu ndirya nkimara. Nagiye gutanga icyo kibazo ngitanze barambwira ngo uracyari muto n'umugabo wawe aracyari muto, mugende mukorere urugo rwanyu. Nanjye narabasubije ngo ntago twanze gukorera urugo rwacu, ahubwo nibaduha imirimo dukora, ntago turi inyanda, natwe dukore tubone uko turutunga. Nta kintu bigeze badusubiza na n'isaha. Murakoze. Ubu tuvugana ngize amahirwe bavuga ngo batusubije iwacu muri Kongo, njye ndabishaka cyane, kuko bitewe n'uko bahambwira ukuntu bahaza abasaza, nta n'umusaza ubundi wishimira kujya hanze muri bino bihugu byo muri Amerika, Uburayi ndetse hose bajya badutatanya tukajyayo bitewe n'ubushobozi HCR yaboneye abantu. Ariko nta muntu n'umwe ujya ujyayo ari ukuvuga ngo arahishimiye, ni ukugira ngo duhindure imibereho, kuko inzara yaguhemuza. Cyagombye kuba umuti urambye ku mpunzi nkanjye. Ntekereza yuko byagombye kuba ari kuva hano herekeza iwacu, nkataha nkajya muri Kongo iwacu kuvuko aho ababyeyi banjye bakomoka, nkasubira kuko hano ndacumbikiwe mpari ndi impunzi. Ariko byagombye kuba ari byiza HCR na leta badufashije tugasubira iwacu, cyangwa se wenda bishobora no gutinda, ariko mu gihe bitinze ubufasha baduherezaga HCR ifatanyije na leta bakomeza buduhereze, byo kutubwira ngo ibyiciro ngo by'ubudehe nta kintu tunze, nk'icyiciro cya 1 cya 2 cya 3 hano hanze babishyiraho kubera imitungo bafite, twe ntacyo dutunze. Rero ahubwo bakomeza baduhereza ubufasha baduherezaga, hanyuma batangire gutekereza n'ukuntu twahava hano tugasubira iwacu. Ubwo aheruka mu karere no mu Rwanda kageramo Bwana Filippo Grandi ukuriye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, yadutangarije ko bari kuvugana n'ibihugu byaturutsemo impunzi kugira ngo barebe ko zatahuka. Gusa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho baturukaho, haracyari umutekano muke kandi biragoye ko impunzi zataha icyo kibazo kitarava mu nzira. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'impunzi, leta y'u Rwanda nayo itangaza ko izakomeza kuvugana n'ibihugu impunzi zaturutsemo kugira ngo barebe ko zatahuka. Igihe bitarabaho, leta y'u Rwanda ikavuga ko izakomeza kubahiriza ibisabwa kugira ngo uburenganzira bw'impunzi zemerewe bwubahirizwe. Kugeza ubu ku butaka bw'u Rwanda harabarurwa ibihumbi bigera mu 125 by'impunzi. Ku gipimo cya 90% baba mu nkambi 6 biganjemo Abarundi, Abanyekongo n'abandi. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ako ino gaduce dusozera amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashije hamwe na Fasil Gebehu. Kwizina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose, naho gutaha ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gatondo.